No munsi twabonye ivideo iriko yerekana Sadbi na Moni ya Frere boneka yuko ikibanza barimo kiteye igomwe bambaye neza boneka yuko bisa nuko umenga ntibari mu Burundi aho bariko barashootinga indirimbo yabo bona yuko byari ibintu bimeze neza amasanamu wayabonye kabisa ariko barashootinga no munezero mwinshi cyane bazunza intuze abantu bitega iki ku ndirimbo ya Moni ya Frere na Sadbi ugiye kuraba uravye vibe bari barimo ni indirimbo ubona ko kuva ku ntango iriko irakogwa bari muri mood iri positive ukuntu mood ya bien imeze neza kabisa ubona yuko bose bariko baragenda bahuza inama n'ingingo muri rusange bariko birakogura urabona amasanamu bwa mbere bari muri studio urabona ukuntu bari bafise vibe baryohewe bimeze neza ubona ko babishizemwo inguvu ikindi kintu tukitega ibintu bimeze neza kubera ko n'indirimbo yo kuraba Sadbi bwiwe akomeje kugenda ayihereza inguvu bigatuma abantu bayirindira bavuga bati tuze turabe ikizova mu ndirimbo urabona ko indirimbo batweretse muri studio bameze neza itwereka muri shooting bambaye neza bafise vibe baryohewe ubona yuko bariko baragenda bahuza ibikorwa byo bifise uko niko biragenda bimera ukabona neza yuko ari ibintu barimwo n'umutima wose ari ko bahaye inguvu bashizemwo nuvuga umutima koko ariko bagize gute bagishima kugira ngo n'abantu bagere gute bagende bamenya biriko biragenda ukabona yuko n'inguvu zo genda bakimenyekanisha zirimwo kandi zikomeye ariko umuntu akiyumvira ati biraza kuba bigenda gute ko tubona umengo iyi collabo ni Sadbi ayishizemo inguvu gusumbya Moni ya Frere ni indirimbo Sadbi amaze kwemeza yuko izosohoka igenekerezo rya 15 kwezi kwa 5 mu mwaka 2025 urumva yuko vuba hageze Petetre ko amasanamu yashobora kuba taratunganwa neza ngo aherumva yuko iminsi atari mike n'umunsi turigenekerezo rya kabiri hasigaye iminsi 13 urumva yuko atari mike indwi zibiri zose cyumvikana yuko ariko ziburamwo umunsi umwe nibyo indwi zibiri ziburamwo umunsi kabisa ugacibona yuko ari igikorwa abantu bo kwitega n'umutima umwe kuko urabona yuko Nina Moni ya Frere tuvyemeranye yaramaze igihe ari mu bihe bona yuko bisa bikomeye mu artiste enze guvuze ngo umwanya umwe biba biryoshe enze guvuze ngo yaramaze iminsi igihe ari mu bihe vyiwe mu bihe ubona ko bikomeye umwanya umwe ku mu artiste bijye bihe biraryoshe ariko uwundi mwanya babigoye ku manager ibihe bikomeye ibi hari igihe bijya bihe bikomera ibya saga ya 5 minutes urayibuka saga ya 5 minutes urayibuka iyo muri Miss Burundi bagiye n'ubishobora kubitarahera kagira impact zitandukanye kuko bijyane n'ibintu ugiye gushika indani neza ukaraba n'ibintu byateje uruhagarara hagati y'izi management zibiri ndavuga ya Moni ya Frere niya Linoji biza gutuma nyine usanga hari akantu kahungabanye kuko hagiyemwe n'ibintu by'amasantima renze uko bivugwa urumva yuko byageze n'ahandi hantu hakomeye tuza kuba tubishika ko mu kanya nuvuga nyire kuri indirimbo ya Sadbi na Moni ya Frere reka tuyirindire turabona nizo bimeze no kubizoba byifashe kiza nuko abantu bagira gute boyitega kuko ni indirimbo iragenda ikogwa ubona ko bene yo kabisa bayihaye inguvu kandi bayishimiye banayinezererewe kuko amavuyo ko barakoranye na Moni ya Frere ni Sadbi karagerageza gupushinga ibikogwa biriko biragenda bijya mu ngiro kuri n'indirimbo wibaza yuko ari kubera iki Sadbi ariko arashiramo inguvu cyane muri iyi ndirimbo bariko barakorana na Moni ya Frere muri promotion na cyane kubona yuko ari Sadbi ya postinze aka video mbere yuko Moni ya Frere agaposting na cyane yuko twabonye no ku mafoto ya mbere ari Sadbi ya postinze amafoto bari muri studio mbere yuko Moni ya Frere aya posting twarabonye kandi n'ayandi majambo yanditswe ku rubuga ryari bavuga bati Sadbi yanditse amajambo y'amajambo ubona ko na Moni ya Frere yaciye agaruka yandika God bless you nako ari amajambo yatanguye kwandika Sadbi maze Moni ya Frere agaruka kuyandika mu nyuma reka ni kubera iki Sadbi ariko arakora izi nguvu zose muri gikorabo afitaniye na Moni ya Frere ubwo n'abantu nibahava bibaza yuko ari indirimbo ya Sadbi atari ya Moni ya Frere
iki kibazo ntigifise twege gusa gifise n'abandi bantu benshi ariko icyo novuga nuko Sadbi turamumenyereye biraza kongora kuvuga impamvu nyamukuru ariko turaza kubishira muri yanze tumumenyereyemwo twaribonye kuri YM Music kunye ba support nashyiramo inguvu zikomeye kwa Adamu kunde twaribonye naho kanashyiramo inguvu urabonye yuko ari Sadbi umuntu wese bakoranye collabo agerageza gushiramo n'inguvu wona shima kuzo bakoranye na MT number 1 bwa mbere urabona ko Sadbi ari ukuntu ashyiramo inguvu akavuga ati reka nerekane yuko nakati twakoranye ibintu bigira inzira ni Sadbi muri promotion y'igiteramo yakoreye iburaya yashizemwe inguvu donc ni Sadbi kintu cyose akoze novuga yuko atigira akineglige baba bamuha amafaranga baba batayamuha ibyo byo sinza kubyinjiramo ko nta n'ibyonze sinzi ibiyago bagiranye urabyumva kuko hari igihe abantu benshi bavuga bati iyo hari igihe twega ngaha urabona ati iyo tuko turakora publicity hari publicity ukora ukumva yuko publicity uri kurakora kabisa na we feeling umuntu akavuga ati bano bantu barishira kwiye ariko niba si kuva ngo babarishira menshi gusumbya abandi ahubwo no kubura yuko uburi kurakorera uwagutumye kugira ngo aryoherwe n'ujye uri kurabibwira atahure neza ibyo uri kuramubwira ni Sadbi agaragaza kugira ngo igikorwa cyose yagiyemo kigira agaciro agiha agaciro gakwiriye agerageza kubalansa kugira ngo ryazi nagiwe ahantu hose gashoboye kuba rigera ntize kugira gute ntize kubura inguvu ntize kujya hasi ari nabyo bice bitanga inguvu kuri wa wundi nawe bakoranye akavuga ati naka kori karagaragaza kumfasha bigeza aha kubera iki giho ntogira inguvu ariko twaragaragaje kuvuga amakorabo Sadbi baherutse gukora twarabonye korabo yakoranye na Rinoji twarabuze yuko Rinoji yarasanzwe ari muri management ya Wema Entertainment asanzwe ari hariya muri Australia sigura yuko Sadbi yavuganye na Wema twarabuze korabo yakoranye na ya yindi yewe gawe yakoranye na Adamu Wekunze Adamu ari hehe Diaspora USA ari USA twaravuze korabo yakoranye na YM Music asanzwe bari muri management ya Alan Kur Alan Kur nawe ari hehe igihugu ntacyo nzi neza ariko nawe hanze yawe no mu diaspora ubona yuko kuri izi korabo zose tumaze kubona Sadbi tubona yuko ari karagerageza gukorana n'abantu basanzwe bari bihugu byo hanze nkaka bari baba diaspora sigura yuko agafungo kaba karimo ariko tuvuge kuri Moni ya Frere nawe nuvuga yuko afise umumanager asanzwe ari ngaha mu Burundi ari Moni ya Frere atari umudiaspora bega Moni ya Frere ikamufasha kubera iki ko tubona promotion irenze cyane tuvuge ko hari ubundi bucuti bafitaniye apare ya music iyo tuvuze kuri iki abantu benshi baraza guca bagaruka kuri manager wa Moni ya Frere kabizi yuko ari famille na Sadbi abantu benshi barashobora guhavura babihuza ariko ndaza kuvuga nti nyaburi ibintu tuze kubishyira ku ruhande tujye mu by'akazi k'umuziki tujye mu bikorwa by'akazi turaba ukuntu buri muntu wese yakoranye n'uwundi bishobora gutanga umwimbo muzima Sadbi gushyiramo inguvu abari karagerageza kugira ngo uwo bakoranye ntagire gute ntazavuge ngo naka twarakoranye arantererana abandi bati Sadbi iyo abonye umuririmbyi asanzwe yarafise izindi korabo n'abandi baririmbyi Sadbi arakoresha ingufu nyinshi kugira iyo korabo bakoranye ize ifise ingufu nyinshi kurusha iyo bakoranye nabo bandi izo bakoranye nabo bandi baririmbyi ndanakwibutse yuko rero 5 nimba ariko bimeze ndanakwibutse rero yuko twabivuze yuko Moni ya Frere afise indirimbo ari kumwe na Big Fizzo afise indirimbo ari kumwe na Rinoji Sadbi arafise indirimbo ari kumwe na Rinoji yabikoze neza Sadbi arafise indirimbo ari kumwe na Big Fizzo Moni ya Frere agiye gukorana na Sadbi mu gihe Moni ya Frere yaretse gukorana na Big Fizzo kandi bikaboneka yuko indirimbo Moni ya Frere yakoranye na Big Fizzo yaduze cyane ifise ibiharuro byiza byababa kuko urabona indirimbo bakoranye na Big Fizzo no munsi ishobora kuba ariyo ndirimbo igira kabiri mu ndirimbo zifise feedback nziza canke views nziza ku rubuga rwa YouTube nihenze imbere y'indirimbo High donc ikurikira indirimbo High kuko ubona ariko ubona yuko zose ziranganya ama views umuriyoni n'ibihumbi 100 bisigura yuko Sadbi ashobora kubona iyi ndirimbo ya Moni ya Frere iriko ivyifatamo neza akavuga ati reka nanjye nkoresha ingufu kugira indirimbo nzokorana na Moni ya Frere
ntizobe munsi y'iyo Monia Frere yakoranye na Big Fizzo. ariko navyo nivyo kuko none ndeza gukorana na naka bigende neza nce nkorana no yundi ivyo reke bijamwo amazi bibi ikibazo ntumva yuko nza kuba hari ukundi kuntu naka izina ryo rigiye hasi rero ahubwo yarakwiye no gusumbiriza uko ariko biriko biragenda akagerageza kugira ngo support naka yatanze tukabona umusaruro wabonetse support nawe Sadbi bazotanga rero tubona umusaruro tuhuze n'inguvu yabishizemo kugira ngo iyi ndirimbo izobe ishika kure wanashima na byiza kuko iyi ni competition iri positive agerageza gukora cyane kugira ngo ibyiza byiwe yakoze aze gutanga igikorwa cyiza gusumba icyambere kugira ngo babafana babakunzi biwe baze kuba bavuga bati umuntu twakurikiye umuntu twashyigikiye umuntu dufana arazi ibyo arimo na cyane cyane ko gukorana n'abaririmbyi nk'aba ndavuga Monia Frere gukorana na Big Fizzo hanyuma akiyongera ko Sadbi iyi ni save ikomeye cyane ku muririmbyikazi nka Monia Frere ariko nawe ikibazo abantu barakomereza kumwagiriza icyitwa ubunebwe akamubeshe sinamubeshera genda muri comments z'amapost atandukanye ya Monia Frere ubaza kuza umwishura ariko ngaho kiba gikenewe ariko Monia Frere n'umuririmbyi kazasohora cyane indirimbo zimeze neza baravuga bati ariko Monia Frere kuririmba neza ugakora ibintu neza what's wrong with you on the stage when it's time to perform iyo hageze igihe cyo guperforminga gutambira abafana bawe ugira ikihe kibazo aho niho hantu hari ikibazo gusa ibisigaye byose Monia Frere hameze neza narapostinze performance ziwe nyinshi urabizi comment ndonka show nziza ya mbere niyabereye kuri Society Nile izindi bagenda bazana mu tundi tuntu ariko niyo kuri Society Nile hari muri dramatic concert bashimye cyane entrance yiwe n'ukuntu yari yambaye kuri stage n'ukuntu yashoboye kuba atamba ariko bakavuga bati Monia uratamba kandi ni sawa mugabo umengo urafise akantu k'ubwoba yes ni Monia Frere gufiringa neza kajya kabura ariko rero icyiza kiraho nuko uno munsi akubwira ati shara akoranye na Sadbi irindira akubwira ati izohe akubwira ati iminsi maranye na Sadbi tuko turakora iyi ndirimbo hari ibintu byinshi nize ati muze kuza muri umufana concert ya Big Fizzo on the floor mukiye mubona itandukaniro ry'ibiteramo byose maze gukora muraza kumbwira nimwashika muhira mumaze gutaha ngo rino gikata zoba hari biraza gukora si ngombwa habe ahubwo bigiye biragenda neza ari uko ahari cyo ari ikibazo gikomeye cyane ariko bigenze neza atahari baravuga bati now she is on her own ari wenyine yabikoze kubwiwe yabikoze kubera naka yes maze iminsi ndabikwibutsa yuko ibyo Monia Frere akoze gukora indirimbo na Big Fizzo akongera gukorana na Sadbi byari bimaze gukora umwigeme yitwa Arida yakoranye indirimbo na Big Fizzo indirimbo yitwa This Love yongera akorana indirimbo na Sadbi indirimbo yitwa Stay With Me kabisa ariko igitandukanye kuri Monia Frere na Arida nuko izi ndirimbo Monia Frere akoze ni za Monia Frere ariko ziriya za Arida zani indirimbo za Big Fizzo na Sadbi ni kuvuga Sadbi niwe yarondeye Arida Big Fizzo niwe yarondeye Arida bitandukanye nuko Monia Frere ari wari arondeye Sadbi kabisa Monia Frere ari warondeye Big Fizzo oya Big Fizzo ni warondeye Monia Frere niya karabo muri commentaire nuko bimeze rero umana yuko Monia Frere cyo tubana bandanya gatoy kwakunze nyene bavuga bati bavuga Real ntuvuge Barca zirisha mu kike ziraririye impanda Monia Frere ashobora kuba yasabye imbabazi rinoci ibintu by'abantu reba muhungu we birafise ukuntu bigoye ku ruhande rumwe urahasanga ibintu ku rundi ruhande ukahasanga ibindi n'amafoto hajya amafoto yatangwe gusohora nde amafoto yatangwe ni Rinoji yatangwe guposting Rinoji yatangwe kuyaposting ku munsi wacu nateramiye kuri Instagram ndangije wararangije nza kuri Facebook
nje ndahasanga ibindi bintu bikomeye cyane bya Insta byari bitandukanye na Phoebe wari kuri za live oya hari live za Instagram zihari live ya Instagram iba muri weekend kandi niyo umuntu ubu ngo yitwa ngo ni president of 257 influencers nukameze twiba iyi nkuru ziti iyi nkuru uruke yuko ubu nyine meje kuvuga ku mentioninga hano yigize kuvuga ati ibintu by'abantu birimo ibibazo haruri ati ibintu nabitohoje neza ati bajya abantu urazi ko tuvugana na benshi muri industry ubundi ko ndavuga nyine nati nazo kabura ngo karavugo yundi ati nsanga nyabona ngo barana blockanye mu bintu ngo byari byabaye kibazo bara block ya neze ndi gukotinga kuri showbiz zivugwa ko n'abagiye batandukanye benshi baragiye ngaho baravuga bati nyabona ibintu byabaye kuri Lino G na Monia Fleur ni kibazo gikomeye cyane problem ariko zino foto ko zidakwiye reka wenda nakubwire yuko post Monia Fleur ashobora kuba yayifuse kuri Instagram ifoto za posting ijo ntizafuswe Monia Fleur ashobora kuba yayifuse post kubera ko kuri Instagram ijo nabonye ifoto zine ariko uyu munsi kwa Lino G kuri Facebook mbona foto imwe gusa kwa Monia Fleur yayifuse post kubera ko yayifuse yes ni Lino G yatangiye posting ati bega uribuka bagutera iminsi ngo ntaho tuzogera badutega iminsi ngo ntaho tuzogera kandamuhe screen hariya Classic vibes. kaya kantu ko kurangiza avuga ati ndagukunda probleme kaya kantu nako kararonye probleme muje mu nkundo mwabahungu mwe probleme kuguma mwigira aba bad boy probleme azumwigeme kubya ati ndagukunda mika ndagukunda uziko kuri gerayo uziko kuri Instagram hari post yafuswa ku munsi wejo na Facebook ndi kuvuga kwa Lino G Urageze ifoto yana nazibonye ari zine ku munsi wejo ari slide yuzi kuri Instagram birangiye kubiraba naho ndazibura birantangaje yabaza impamvu nawe yazifuse reka kuyobera yes kabisa ni Lino G yatanguye yandika ubutumwa avuga ati mbega uribuka badutega iminsi ngo ntaho tuzogera bakatubesha ko baba badukunda kandi aribo badutera burya icyo utamenye ni uko abansi nyene ari bajya bama badutwengera ariko kuva igihe twabamenye jewe nawe ubu tumeze neza ubu si umwanya wo kubaka ibihome bidutanya ahubwo ni umwanya wo kubaka ibiraro bitujabukana kure cyane Monia Fleur ndagukunda sabe hariya adushire ko ubu butumwa nyabona Lino G ninjyake dushire ko ubu butumwa ewe Lino G ko buryaja wigize ushire ku ruhande njyajya gute bivugwa ko ngo yanse kumwitaba kuri stage kubera yuko ngo yamubwiye ngo amuhaye iminota 5 jewe iminota 5 jewe ariko none uyu munsi agarukanye n'amajambo yo kwigira kana keza bigenze gute numva ko kumubariza umutima mu nyumukazo usaba imbabazi ubu n'ubutumwa bwanditse Lino G nukuvuga heze amasaha 22 yabwanditse mvuye ngaha mu kiganiro sha yarahazwe yabwandika ndi mu kiganiro nari kwatsa umuriro ariko nta kirapfa ubona ariko byaciye byongera ko content haheze akanya gatoyi gusa Lino G yanditse ubu butumwa haheze nk'iminota 10 Monia Fleur aca kopia ubu butumwa nyene n'amafoto agera kuri 4 apostinga nyene kuri Facebook ubu butumwa nyene nibwo yapostinze uretse ko yaciye afata ahanditse izina Monia Fleur ahindura ashiraho izina Lino G ko murabibona ko kuri Facebook ibyo Lino G yanditse Monia Fleur yaciye postinga ubu butumwa nyene hajya hari izina Monia Fleur ndagukunda yaciye yandika ko ati Lino G ndagukunda
nukuvuga muri aka kanya tuvugana ubutumwa Rinoji yanditse buriko ariko ubutumwa Moni ya Frere yanditse Yabufuse. yabufuse hari bwa Moni urabufise ndabona naye niteze ko abufuta akazi katanguye kunanira burya ikibazo nagize ku munsi w'ejo kuko urabona yuko izi foto zose yarazifuse ibaze ubundi nawe akuramwo zitatu asiga zimwe mbega vyoba bisigura iki urumva nyene ko ari ko bifise insiguro bifise insiguro ikomeye cyane kuko ku ruhande rumwe urumva mugenzi we yabigumije ko ariko uyu nawe yabivuze mu nyuma yongera arabyihakana ariko ubona ko na Rinoji yari ku rubuga rwa Instagram tabiriko nawe yarabikuyeko yabigumije kuri Facebook gusa yihangane byo twabibitse nta kundi bibitse kabisa. Yes, tuvuge yuko Moni ya Frere baba bari mu gakino na Rinoji. Tetera ko hari ikindi kintu bariko baradutegurira inyuma yo kudusohorera indirimbo Seravi. Bo muri entertainment abamwe ibintu byinshi reka tubirindire turabe ariko ntibizobe bya bintu byo kudatahura icyo showbiz ari cyo kudatahura icyitwa showbiz kuko bikugira ngo birinde bigera aho bagiye no kublokana byari bifise iyindi mpamvu runaka kuko umwe yari afise ko afata ibintu n'ukundi afata ibintu kigiye igikorwa bakoreyemo bijya si cyo igikorwa byari kuberamo byari kubera n'ahandi hantu atari hajya urumva yuko ariko reka tubinde turabe ingene bize kuba bigenda kuko ambavu yabo biravugwa yuko abantu babiri bose aba bantu iyi mudu bari barimo nadushire kaga gapicha sabe machara dushire kaga gafoto rega iyi foto tubereke mudu barimo iyi foto umwe muri bo yari karahoze uyundi kuko iyi foto umunsi ifatwa kujya niko Rinoji yari yambaye cyagiye mu ma 5 minutes ngo aze kuri stage Classic vibe. hajya ubona bari bicaye backstage ya Miss Burundi nga iyi foto iyi foto yafashwe muri Miss Burundi ejobundi muri cardo finale ya nyuma yabere ngaho i Bujumbura hano yakanzu yari yambaye murabibo yari karamuhoza ati hora sheri sinaje ati umubare minota 5 nibikunda urabyo tirijende nyene ugihe iminota 5 kandi ugiye kuraba mu isura ya Monia yabona yuko ari ashavuye kandi biri serieux kandi urabona yuko akana manager nabo urabona ko yari yahejeje guperforming yaravuye kuri stage yari yahejeje guperforminga kabisa uravuga ati nyabone turize biragoye tuza canje ndeganye ni iminota 5 acho byo tumarira kabisa kandi ayizuminge ndayibereke neza maze duce turangiriza iyi nkuru ya Moni undi nyene adushire aka foto azumize neza bakabone bigende neza okay kandi abantu bari mu rukundo undi nyene hariya kuri Facebook mwandike ndababaza Moni ya Frere na Rinoji bari mu rukundo nta rukundo barimo ibyo muri ko murabona ibyo mu mazimisi mubona mutubwira iki bari mu rukundo nta rukundo barimo indirimbo baherutse kuyisohora Seravi ariko byabandanije batwereka amafoto bari kumwe batwereka baryohanye batwereka eske bari mu rukundo canke hariho ibindi byenyegeje inyuma hariya kuri Facebook mutwandikire mutubwire amaze gufatwa kujya wewe n'umukunzi canke ufatwa n'ibicurane gusa inde wewe bicurane n'ibiki ibicurane n'ibiki nyene ko tabyonzi gripe twega tukiri imiseru mukaru oyaye mu kirundi bavyita agahiri ingwara bita agahiri ni gripe ku batari babizi uramaze gufatwa kujya n'umwigeme mukunzi wawe bya byagenze gute ntiwo mwemere ntiyaragera ko ndondera umukunzi Kamayini ikorera amakuru y'ibijyanye n'ibikorwa by'abartiste inama yo guheza kubipromote